turakuramukije inshuti nawe mukunzi uriko urakurikirana kino kiganiro twongera kandi tunaguhereza n'ikaze muri kino kiganiro. Mu kiganiro cy'uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ingaruka z'amavuta abantu bihereza. Muri kino kiganiro umutumire akaba ari ikiganiro mwagiteguriwe n'ikigo cy'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama Nifoteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. murakoze cyane, namwe turabahereje ikaze muri kino kiganiro. Mbega imbere y'uko tujya mu kiganiro nyezina, murashobora kubwira abariko batwumviriza ibigize amavuta eka n'ingaruka yavyo ku magara ya twebwe abantu dukunda kuyihereza? Murakoze cyane. Ibigize amavuta biterwa n'ubwoko bw'amavuta dufatiye ku giterwa amavuta yavuyemo, cyane washaka ko amavuta ntava mu biterwa gusa, arava no mu bikoko, bikavana n'ico gikoko ubwoko bwaco, nibwo buca byerekana amavuta aza kukivamwo n'ibiyagize hamwe n'ingaruka zabyo. Rero amavuta agizwe n'ibintu bitandukanye, dufatiye nko kuyo abantu bamenyereye cyane hano mu Burundi. Amavuta amenyerewe afungwa n'abantu benshi kubera cyane ari ku giciro gito uganiye n'amikoro y'abarundi benshi, n'amavuta y'amamesa. Amavuta y'amamesa rero ahanini agizwe n'ubwoko bw'ibinure twita les acides gras saturés, kuvuga amavuta y'ikigazi. Amavuta y'ikigazi bamwe bita amamesa, ni ubwoko bw'ibinure biremereye, bitaremereye mu buryo bwo gupima ku munzani, icyo nshatse kuvuga biremereye mu buryo bw'ukuntu bikora mu mubiri w'umuntu. Saturé au sens du terme tuvuga mu gifaransa, ni ukuvuga yuko iyo ibyo binure bita les acides gras saturés bigeze mu maraso y'umuntu, birihoma mu mitsi yo mu bwoko twita les artères, bigatuma ya mitsi yahora itahuka itangura kugenda itakaza ibyo twita elasticité, ntisubire gutahuka koroha, igakomantara, aribyo abaganga bita arteriosclerose. Mbere bishika naho uwo muti wakomantaye ugenda ukoberana buhoro buhoro, ugasigara ukomeye kujya kwitera plastike itwara amazi ya rigidezo, na cyane igihe umuntu yariye amavuta y'amamesa igihe kirekire kandi akayarya ku bwinshi nka bijya barunga mu isombe, cyane mu guteka mu nkono ugasanga biradengera no hejuru y'imfungurwa. Mwene ayo mavuta rero ni mabi cyane kandi aronona amagara y'umuntu yayihereje. Ibyo binure rero biyagize bita les acides gras saturés si byiza namba ku magara y'umuntu, bigira ingaruka zihakwa kungana n'iz'amavuta aboneka mu mata, mu magi no mu nyama, kuko nayo gwije ibyo binure bita les acides gras saturés, na cyane mbere yoyo akacagira n'ibindi amamesa adafise twita cholesterol LDL, cyane ikinure kibi mu mvugo y'ikirundi yoroheje. Ibyo rero bituma imitsi yatembereza amaraso yo mu bwoko twita les artères yononekara, kukikomantara arteriosclerose kandi igakoberana. Aha rero tutanze akarorero ku mamesa. N'amavuta y'inazi nayo nyene ibyo twita noix de coco, inazi afise ubwo bwoko bw'ibyo binure bita les acides gras saturés, bikomantaza imitsi mbere n'imitsi igakoberana. Mugabo inazi ubwayo iyo uyirehereje cyangwa kuyereza amata y'inazi ntibigira ingaruka zimwe ku magara y'umuntu n'amavuta yakuwe mu nazi, kuko inazi nk'icyamwa, inazi nk'amata, yaba hari kirimwo n'ibindi bihambaye birinda ko n'ibyo binure wakuye mw'iyo nazi twita les acides gras saturés byihoma ku mitsi yawe, na cyane nka vitamine E n'ibindi byunyunyu bikenewe kugira ngo ibinure ntibyihome ku mitsi yawe bitembereza amaraso. Kurya inazi rero biratandukanye no kurya amavuta y'inazi, ntibigira n'ingaruka zimwe ku magara y'umuntu, kuko inazi ubwayo isanzwe ari nziza cyane, kiretse gusa umuntu agwaye indwara izirana n'ibinure byinshi, nk'akara umuntu agwaye indwara y'igitigo igeze kure, ibyo twita hepatite chronique, cyangwa agwaye indwara y'urwagasha rurangwa no gutonekana mu rwagasha kandi igeze kure, ibyo twita pancreatite chronique, aho kizira kurya amavuta menshi, na cyane amavuta agizwe n'ibinure bita les acides gras saturés na cholesterol, nk'ibyo duhejeje kudondagura. Hanyuma kandi turamenyereye mu Burundi amavuta y'ibihoke, ibyo twita huile
de tournesol asanzwe ari amavuta meza cyane. Iyo ari amavuta atononekariye mu mahinguriro, mu kuyahingura batabanje kuyasahura cyangwa kuyanyaga ibintu bya ngombwa twita les acides gras essentiel nk'ibyo bita acide alpha linoleique cyangwa omega 3 cyangwa ibyo bita acide linolenique cyangwa omega 6. icyo gihe ayo mavuta rero ari meza, atuma ubwonko bw'umuntu bukora ku rutonde rwiza, bikaturinda ubwibagiza, bikaturinda kubura itiro, bikaturinda kudafata ku mutwe no gukazana, kandi bigatuma umuntu agira ubushuhe ku rugero rwiza, ibyo twita régulation de la température du corps. Hama kandi ibinure biratuma umuntu atora kabiri akabyibuha igihe aba yonze cyane, bikamurinda no konda cyane. Aha ntitwokwibagira mbere no kubwira abantu yuko amavuta cyangwa ibinure byavuye mw'ayo mavuta y'ibihoke atononekaye, ni ukuvuga atasahuwe byangombwa mu mahinguriro. Huile de tournesol extra vierge, ni ukuvuga ayo niyo meza. Iyo ubonye byanditse inyuma ku icupa cyangwa ku kabido ayo mavuta adandarizwamo, aca dushoboza ibyo bikorwa duhejeje kubabwira. Hariho n'ayandi mavuta mu Burundi akunda kuboneka, amavuta ya soya, huile de soja. Ayo nayo nyine afangura amavuta meza, kuko soja turazi yuko ari igiterwa iyo cyumye urutete rwayo ruba rugizwe n'ibice 19% by'amavuta cyangwa huile. Ayo mavuta rero nayo akaba agizwe ahanini n'ibyo twita acide alpha linoleique, naho atari byinshi cyane muri soya, ni ukuvuga acide gras omega 3, mbere akagira n'ibyo bita acide linoleique cyangwa omega 6. Ibyo binure birubaka ubwonko, bigatuma umuntu yumvira neza, agasinzira neza, akaronka itiro, akiyumvira neza, akibuka ibyo yize, ibyo yabonye cyangwa ibyo yumvise, kuko ubwonko bwiwe bahindura ibintu bikwiye. Ndiko ndavuga agahimba bita hypothalamus, ibintu bita neurotransmitter cyangwa catecholamine byo mu mugwi na cyane itatu, ibyo bita dopamine, acetylcholine na norepinephrine. Amavuta rero ya soya n'amavuta y'ibihoke atuma ubwonko bw'umuntu buronka ubushobozi bwo kuzigama no kunagura ubushobozi n'icyifuzo mpuzabitsina ku bagabo hamwe n'icyifuzo ku bagore, kuko atuma kagahimba hypothalamus ko mu bwonko gahingura ibyo bintu ndababwiye bita catecholamine bidushoboza ibyo, hanyuma no kuzigama ubushobozi bwo kwibuka no gufata ku mutwe. Akaba ari ngombwa cyane cyane ku banyeshuri hamwe n'abantu basoma, abigisha, abashakashatsi, kugira ngo bagire ubwenge butasinziriye butari mu ikonji, bushobore gukora ibikorwa bikomakomeye. Twavuga kandi amavuta y'ibiyoba, huile d'arachide. Ayo mavuta nayo arafise ubushobozi buhambaye bwo kunagura ibihimba byacu by'ubwonko, kugira ngo bwiyumvire neza, bufate ku mutwe, turonke itiro rikwiye, kandi tugire ubushobozi bwo gufata ingingo igihe biba bibereye, kuko ubwonko bwacu, ndiko ndavuga na cyane umugabane w'agahimba bita hypothalamus, ushobore guhingura bikwiye ibintu twita neurotransmitter cyangwa catecholamine by'imigwi itatu, dopamine, acetylcholine na norepinephrine. Ibyo nibyo abagore bakeneye ngo bagire icyifuzo no kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina, no pouvoir de la libido. Igikenewe gusa nuko ayo mavuta y'ibiyoba, amavuta y'ibihoke, amavuta ya soya n'ayandi mavuta ataba yarononekariye mu mahinguriro, ibyo twita raffinage, kuko bya binure bita les acides gras essentiels omega 3 nk'akarori ibyo bita alpha linoleique biba byaratakariye mu mahinguriro. Hariho n'ayandi mavuta aboneka mu gihugu cy'u Burundi na cyane mu gisagara cya Bujumbura hamwe no ku migwa mikuru y'amaprovince, mu mamangazini y'ibifungurwa manini amwe twita les alimentation cyangwa supermarché, aho usanga baronka amavuta bita amavuta ya elayo cyangwa huile d'olive, ku isi yose azwi nk'umwamikazi w'amavuta yose ari ku isi, byo twita la reine des huiles. Ayo rero nayo akaba agizwe n'ibyo twita les omega 3 n'ahatari byinshi, cyangwa acide alpha linoleique, ariko na cyane acide omega 6 cyangwa acide linoleique,
ayo nayo akabafasha mu kunagura ikora neza ry'ibihimba byo mu bwonko mu kurinda yuko mu maraso yacu haba umurengera w'ikinure cholesterol nk'uko n'amavuta y'ibiyoba amavuta yo mu ivoka abikora amavuta ya tournesol cyangwa amahoke abikora amavuta ya soja abikora hanyuma hariho n'amavuta bita huile de sésame nazo zirahingurwa mu mavuta mbere gusumba n'ibi byose duhejeje kudondagura kuko sezama aho itandukaniwe n'ibiyoba aho itandukaniwe na soja aho itandukaniwe n'ibihoke aho itandukaniwe na elayo yoyo urutete rwayo rugizwe n'ibice 58% mu gihe ibiyoba bisanzwe bifite amavuta ku rwego twokwita ko ruhanitse cyane ugereranyije n'ibindi byose tumenyereye bitanga amavuta hano mu gihugu cyacu bitarenze ibice 45% by'amavuta sezame rero wayiriye ukayihinguramo amavuta itanga umwimbu uhambaye cyane kandi ibyo binure bya sezame cyo kimwe n'ibya soya bikaba bigizwe n'ibintu twita lecitine bikomakomeye mu kunagura ibihimba by'umugongo kugira ngo umuntu agire ubushobozi bwo kwibuka no gufata ku mutwe ariko ariyigisha ntarinde kwitwaza utuntu tw'udupapuro cyangwa gusomberereza cyane kugira ngo arinde kuronka ibyo abwira abantu kuko ubwonko bwiwe buba bufite ubushobozi bwo kwiga no gufata kandi bukabika ku mutwe rwego rutangaje ayo mavuta tukaba tuyatumirirana cyane cyane abanyeshure biga mu mashure y'intango segondere na za kaminuza cyane mu zindi nzego zo kwiga ku rwego rwo hejuru abashakashatsi bakoresha ordinateur abigisha mu mashuri no mu mashengero no mu zindi nzira zose zituma abantu bakenera ubwenge bukarishe bushobora gutuma ibyo twakwita perspicacité mentale bushobora kubashoboza gukora ibikorwa bisaba ubwenge kandi n'abayo bariko barabikorera bakabona yuko ari ibikorwa by'ubwenge ikiba gikenewe gusa nuko twagiye tubivuga ku mavuta yose ayo mavuta ategerezwa kuba atabononekariye mu mahinguriro abayahinduye batayasahuye byangombwa bwa bwonko bwacu wa mubiri wacu wari ukeneye kugira ngo umubiri wacu ukore neza amavuta yose rero yanditse ko huile végétale raffinée cyangwa refined vegetable oil aba yarononekariye mu mahinguriro uzoyagure uyarye kubera uzi kugira ariko ntuze wirate ngo wariye amavuta ya elayo huile d'olive wariye amavuta y'ibiyoba huile d'arachide wariye amavuta ya sesame huile de sesame cyangwa wariye amavuta y'ivoka huile d'avoka kuko ibyo byangombwa bikomakomeye itarezo omega 3 na cyane cyane biba byaratakaye bakaca baguha amavuta alamba igihe kirekire ariko ataca kimariye umubiri wawe uretse kugutegurira kwiyamira kwa muganga na cyane cyane biciye mu kwica ubwonko umutima hamwe n'imitsi yawe utendereza amaraso ego tukaba tugushimiye cyane twagira tubabaze amoko y'ibinure abantu bashobora kubera amaso nk'uko twabivuze ibinure kimwe mu bikorwa bidufasha ni uko biturinda konda iyo turi bato bato naho dukeneye kwiyongera ibiro bigadufasha kugira ngo dushobore kuronka ubunini bwiyongera ubwo twari dufise ikindi kigira kabiri twabibutsa nuko biturinda kwamadukanye mu gihe hadakanye kandi indwara idutera gukanya dufise kuko ibinure bidufasha kugira ubushuhe mu mubiri ku rugero rukwiye amoko y'ibinure ni menshi ibinure biramba cyane cyane abantu bakwiye kubera amaso ayo bakwiye kubera amaso ni nk'ibinure biva mu nyama mu mata mu magi kuko bigizwe n'ibyo twita les acides gras saturés byinshi hamwe na cholesterol LDL cyangwa ibinure kibi byinshi ibyo bikasha gihoma mu mitsi yacu tendereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère n'udushami tw'iyo mitsi duto duto twonze twita les artérioles bikaba biteza amasanganya y'imitsi yo mu bwonko byo twita les accidents vasculaires cérébraux aho imitsi ishobora kuziba mbere ikanaturika amaraso akavirana mu bwonko icyo gihe bigaca bituma umuntu akanyara uruhande rwose rw'umubiri byo twita hémiplégie cyangwa paralysie akaba yota ubwenge akazomara iyinga indwi zibiri ukwezi amezi abiri umwaka imyaka 10 atazi yari ibyo twita koma cyangwa naho akaca agiramwo ugasanga arapfuye na cyane iyo agwaye indwara y'igisukari cyangwa indwara y'umutima irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso kandi ibyo binure les acides gras saturés na cholesterol LDL biboneka mu nyama mu mata mu magi biranatuma amaraso yibumbabumba ntabagitembera neza akaremare mu tuntu tw'udutetete bure tukena dukomantara nk'urutete rw'umusenyi ariyo twita kayo cyangwa thrombose biterwa n'aho duherereye n'ukuntu tumeze no kuvuga forme ibyo bikasha bituma imitsi yacu itendereza amaraso itakironka amaraso neza kuko ishobora no kuziba
ibyo twita obstruction, hanyuma nk'iziriye mu mutima bigatuma inyuma z'umutima zibora, ibyo twita infarctus du myocarde. Iyo akaba ari indwara igoye cyane iyo haboze umugabane munini w'umutima, umuntu adapfuye yegereye ibitaro bikomakomeye no kuca bakuramo umutima wiwe bakamutera n'uwundi mutima. Kenshi bakunda gukoresha umutima w'ingurube nko kuri kaminuza y'i Loma Linda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'akarorero, ubwo buhinga basanzwe babukora. Iyo inyama z'umutima twita myocarde zapfuye ku rugero rushemeye kuko imitsi yazivye bigaca bituma umumara bita hadikoride butembera mu maraso y'uwo muntu busangangura izo nyama akagira ibyo twita necrose, no kuvuga inyama zaboze, barakuramwo uwo mutima bakamutera n'umutima w'ingurube akaca aguma baho umutima w'ufite ubushobozi bwo gusunika amaraso. Mugabo ivyiyumviro ntacagira ivyiyumviro n'ivyifuzo nk'ivy'ingurube, kuko uwo mutima twita le cœur icyo tumariye gusa ni pompo isuguma amaraso n'ibiyatemberamwo kugira ngo bigire ikimazi umubiri wacu. Hariho n'ayandi mavuta kandi umuntu yobera amazi, ni amavuta y'amamesa hamwe n'amavuta y'ibihoke. Ayo mavuta yose iyo yateretse ahantu uzubona yagandanye akamera nk'ikigimbu, murabona nk'amamesa iyo yashize ahantu hakanye, no mu maraso y'umuntu naho ashatuma ya mavuta akora nka bimwe cholesterol iva mu nyama mu mata no mu magi ikora, n'ibinure d'acide gras saturé bikora biva mu nyama mu mata no mu magi, mu gutuma amaraso yacu adatembera neza kandi akiyegeranya akari mu tuntu tw'udutete tw'umusenyi twita thrombose calcule, ari navyo bizotuma abantu bagwara indwara zitandukanye. Hari abantu mwama mubona yivuza kwa muganga indwara y'igitigu irangwa nuko mu gasaho kabika indugwe bita vesicule biliaire kiremaremamwo udutete tw'umusenyi twita calcule biliaire canke ikiyaze vesiculaire canke ikiyaze biliaire, ukazosanga barinda kubabaga kwa muganga bataza amahera menshi cyane. Kenshi baba bitewe no kurya inyama nyinshi, kurya amagi menshi, kunywa amata menshi n'ibihinguwe muri ibyo, hamwe no kurya amamesa menshi no kunywa inzoga. Hanyuma iyo bifadikanije rero no kubaho mu buzima budakora imyimenyerezo ngororamubiri, aho umuntu yambaye yicaye cyangwa yiryamiye, agwaye cyangwa atagwaye, birashobora gutuma abantu bagwara udutete tw'umusenyi mu gasaho k'indugwe, abyo bita ikiyaze vesiculaire. Gushika naho mbere n'umuringoti ukura iyo ndugwe bile mu gasaho k'indugwe uyijana mu rutoya ariho bita canal cholédoque, ushobora gutamba mu dutete tw'umusenyi ukamera nk'uwazivye umuntu akumva y'umuriro mwinshi, ariyo twita cholerikiyaze cyangwa cholecystite. Ivyo navyo bikazotuma umuntu ashobora kugwara indwara z'igitigu zitamworoheye, mbere zishobora no gutuma bamwe bapfa kubera babuze uburyo bwo kumenya indwara bagwaye, cyane iyo bategeye ibitaro bikuru kugira ngo basuzume neza, cyangwa bavyegereye mu bwo kubera mikoro make akazorinda yego katazi cyamwisha bakibaza ngo bamuroze kandi yishwe n'isahani yiwe mbi mu kurya amavuta ku rugero rurenze kandi ubwoko bubi bw'amavuta. Murakoze cyane inshuti nawe mukunzi uri kurakurikirana kino kiganiro, nkumbure uwo budusamiye hagati kumenyesha yuko turi mu kiganiro amagara meza, twaba turiko turavuga ibijyanye n'ingaruka z'amavuta ku magara y'abantu cyangwa ku magara yacu. Muri kino kiganiro umutumire akaba ari Harimenshi Alex. Tugushimire cyane ku nsiguro muhereje gushikiriza abariko batwumviriza. Rero aba bariko batwumviriza bashobora kwibaza bati mbega none twotoranya amavuta abereye gute? Kugira umuntu atoranye amavuta abereye yo kwisunga izi nsiguro nyine twatanze n'izindi tutavuze zisa nazo, no kuvuga ubwa mbere igihe cyose ubushobozi bwo mu mufuko bubigushoboza. Ndiko ndavuga ufise uburyo, ufise amikoro y'amahera, kuko myinshi yose amavuta ntituyarima mu matongo yacu. Wotoranya amavuta yo kurya atekwa cyangwa ashirwa mu mfungurwa tutarinze guteka, nk'imfungurwa ziribwa tutarinze guteka nk'imboga mbisi, wisunze ibi bikurikira. Woraba ko amavuta iyo wayateretse hajya mu kabati, wayashize mu isafuriya mu icupa, niyo hoba hakanye akagandana ngo aremarema akora ikintu kimeze nk'ikigimbu, ahubwo aguma atemba nk'amazi. Uko niko abahinga berekana yuko mwene ubwo bw'amavuta bitoroshe yuko ashobora kugenda mu mitsi yacu ngo yihome mu mitsi yacu. Murabona nk'iyo dutetse inyama, iyo ukuye ku ziko hama ugatereka hasi, iyo y'amazi watetse mu nyama amaze guhora uca usanga haje hejuru kw'igikoko ciremaremye, ajya nivyo binure bita acide gras saturé, bijya nivyo bibyara ca kinure bita cholesterol. Amamesa yo niturinda kuyateka naho yashira mu icupa gusa akajya hanyuma agakanya, uca usanga yagandanye. Biratandukanye n'amavuta y'ibihoke, biratandukanye n'amavuta y'ibiyobe, biratandukanye n'amavuta ya sezame, biratandukanye n'amavuta akozwe mu ntete z'igiterwa bita moringa.
biratandukanye n'amavuta y'igitangaza akozwe mu ntete bita graine dola asanzwe n'amavuta avura n'indwara zikomakomeye mbere zimwe zimwe zabaye akayobera abahinga rero amamesa hamwe n'amavuta akozwe mu gitegwa bita inazi huile de noix de coco amavuta avuye mu magi mu mata no mu nyama no mu bihingwa muri ibyo niyo mavuta abantu bari bakwiye guca kuri igihe cyose bishoboka mu gihe ayandi yose asigaye atemba nk'amazi ari meza ku magara yacu ariko nayo yitwa parumeza nuvuga amavuta yo mu ivoka amavuta y'ibiyobe amavuta y'ibihoke huile de tournesol amavuta ya moringa huile de graine de moringa yahinguwe mu ntete za moringa amavuta y'intete bita graine dola huile de graine dola amavuta ya sesame huile de sesame n'ubundi bwoko bw'ayandi mavuta tutadondaguye wobanza kuraba imbere yo kuyagura igihe wowe ushaka kugura neza cyane yuko inyuma kw'icupa ko kabido kwijerekani arimwe handitse ko huile végétale extra vierge cyane huile de première pression à froid byanditse mu gifaransa mu cyongereza cyangwa mu rundi rurimi utahura ukumva ko asigura ibyo wocuyagura aba ari meza mu ihingure ziba barayanyaze cyangwa barayasahuye ibyo twakwita pillage industriel ibiyagize biberanye n'amagara yacu na cyane cyane ibyo twita les acides gras essentiels ubwonko bwacu ubwenge bwacu n'umubiri wacu muri rusange bikeneye ku rwego ruhambaye mbega nawe n'uruhe rugero rw'amavuta rubereye umuntu ashobora kwihereza ku munsi Dr. Richard Willis muri leta zunze ubumwe za Amerika yarasohoye igitabo yise Your Health in Your Hands amagara yawe uyaseguye mu biganza byawe bisobanura ko ushaka uyajugunye cyangwa ukayazigama si imana ituzigamira amagara si ibitaro bituzigamira amagara si amavuriro akomakomeye si amafarumasi si abahinga mu by'ikiganza batuzigamira amagara yacu si ibyumba by'amasengesho bituzigamira amagara yacu si ibitangaza imana yakoze bituzigamira amagara muri icyo gitabo rero ciwe yerekana yuko umuntu akuze mu masaha 28 atagwaye adakeneye amavuta menshi agaragara kuyihereje mu ndya twashize mu ndya mu gukaranga cyangwa mu guteka akeneye gusa akayiko kamwe inikwiyehe akafe k'amavuta mu masaha 28 kuvuga ku munsi umwe kenshi rero bijya duteka tukadungereza amavuta ugasanga yagegeta hejuru ku ndya no ku isahani no mu isafuriya siyo mavuta dukeneye ajya nayo abagiye kutwica adutegurira indwara zikomakomeye tuzorinda dusaza twivuza mu go zazozanye ku isahani mbi iteguye nabi burya rero ari indwara nyinshi zitewe n'amavuta menshi hamwe n'ubwoko bubi bw'amavuta abantu bihereza batabizi bakazorinda basaza bivuza rero ni urugero ruto cyane akayiko kamwe mugabo kandi umuntu yombaza ati none wo bapima gute mu gihe mu birayi dukaranga twashizemo amavuta mu gitoke twariye twashizemo amavuta mu gihe mu mboga mu isosi twatetse twashizemo amavuta kandi n'ibyo turya ubwabyo ivoka ibiyoba sesame n'ibindi biharage n'ibindi biba ubwabyo bisanzwemo amavuta amavuta bapima nayo duteka mu mfungurwa niyo turiko turavuga cyangwa asanzwe mu bifungurwa ubwabyo niyo turiko turavuga oya kuko ajya niwo yapima kandi ajya siyakunze kutubangamira no gutera indwara ayabangamira umubiri ni ubwoko bw'amavuta hamwe n'urugero rw'amavuta wihereje wongeye mu mfungurwa mu gukaranga cyangwa mu kuyatekesha ayo rero yatorenga akayiko kamwe mu masaha 28 ariko ntibisobanura ko abantu bazoshobora kuyapima ngo bice byoroha mu gihe usanga umuntu yatetse indya mu gikoni aza kugera abantu 10 ntiyoja agenda ngo avuge ngo 1 2 3 4 5 ugacapima n'utuyiko kandi mu gihe umuntu arya 2 3 ku munsi biragoye gupima ngo rugero ariko mu mvugo yoroheje itomena umutwe abantu bituma bazazanirwa tubasige mu karere ibyo twakwita ingingo yo kwifunga cyangwa principe irinde guteka imfungwa zawe hama ngabure ku isahani imfungwa zifite amavuta ajejeta aboneka karatemba mu ndya zawe kandi wirinde yuko imfungwa zose uteka urundamo amavuta aho rero uzosanga wikingiye kurya amavuta arenze mu masaha 28 yego
mbega none amavuta yotegurwa gute kugira ngo ntashobore kubangamira amagara yacu mu gusozera kino kiganiro? Igihe cyose umuntu ariko arateka amavuta kenshi dukunze kurya amavuta ari uko tubanje gukaranga imfungurwa, imboga, isosi dutegura, umuceri n'ibiharage n'ibindi bifungwa byose duteka turabiteka byasha tugakaranga. Nibyo abantu benshi cyane bahuriyeko mu gihugu cyacu no ku isi yose. Igihe rero uriko urakaranga, ingingo yo kwisunga cyangwa principe nuko wirinda gukaranga isafuriya cyangwa icyo kintu ukaranga mu imfungwa zawe wakoresheje umuriro mwinshi, ujya muri rugurumana. Iyo ukarangishije ko imfungwa zawe bica bituma ubushuhe buba umurengera n'ayo mavuta, kuko amavuta arakwega ubushuhe bw'umuriro gusumba amazi washize ku ziko. Ibyo gihe rero amavuta akabyara ubumara adasanganywe n'icyo gifungwa kidasanganywe. Twarabivuze igihe twari turatanga ikiganiro kijyanye n'amafiriti. Ubumara bita les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ubumara bita les amines hétérocycliques, ubumara bita benzopyrene, nitrosamine, trimethylcholanthène n'ibindi biriremarema mu mfungurwa zacu. Iyo twakaranze ku muriro mwinshi cyane ugurumana. Aho kuvuga n'igihe abantu bateka amabenyi ugasanga bashize amavuta asafuriya kuva mu gitondo gushaka umugoroba baguma bagaragura amabenyi bateka ayandi amasha basubizamwo ayandi. Burya n'uburozi abantu baba ariko barihereza ajya amabenyi woyihereza gusa igihe wabuze kugira kuko hakwicwa n'inzara wogidenye kazokwica buhoro buhoro utabizi. Ntabwo pawozanza ntituvuze ngo abantu ntibagibenyi igihe uba ugomba gupfa woyihereza, ariko ntuyige ngo uriko urarya igifungurwa gifasha amagara yawe. Rero muri make umuriro ntiwoba umuriro ugurumana, umuriro mukeya. Ni ukuvuga bakoresha ibyo twita fedu, kandi ukirinda guteka amavuta umwanya muremure aguma ku ziko kuri wa muriro mu guteka ibintu byinshi cyane mu mwanya umwe. Rero nko mu gihe cy'iminsi mikuru, mu gihe cy'amakoraniro bakoranije abantu benshi, biragoye ko bateka amavuta make, biragoye cyane. Mugabo n'ibyaba bibaye ntibibe iminsi yose mu buzima bwacu, ndashaka hariya mu ngo zacu. Amavuta yatetse nk'akaba yatetse ifiriti ari nka wire d'olive, kuko ariyo meza guteka ifiriti. Amavuta y'intete za moringa, wire de graine de moringa, amavuta ya sesame, wire de canola kuri bamwe nk'abasirimu bashobora kuyaronka, ni meza cyane mu guteka ifiriti. Niyo abahinga basaba ugereranyije n'amamesa, ibiyoba, ibihoke n'ibindi. Ariko icyo gihe naho wokwirinda uyatekesheje kuyasubiramwo, kandi uyatekeshe ifiriti wari wahejeje kuyatekesha ngo yabike. Ayo yahejeje guteka arabishoboye wocuyasesa, uramutse uyakoresheje naho ukayironga mu mfungwa zisanzwe itaza kumara umwanya ku ziko, ya mavuta ariko arashuha, kuko acabyara uburozi bushobora gutera n'indwara ya kanseri. Burya bumara bwo twababwiye les amines hétérocycliques, ibyo bita acroleine, ibyo bita nitrosamine, les amines hétérocycliques n'ibindi, ibyo byose biratera indwara ya kanseri byavuye mu mavuta yatetswe cyane ku muriro mwinshi ugurumana. Abo rero nibyo umuntu yakwisunga mu gutegura amavuta ntayahishe cyane. Hanyuma ikindi nacyo urashobora kurunga mu mfungurwa, imfungurwa zawe ziri ku ziko ugashyiramo amavuta aberanye n'izo mfungurwa. Uko za mfungurwa zirira ku ziko y'amavuta yawe nayo yaravangana nazo kandi agaca ku rugero rubereye. Hanyuma na bya birungo wavanze, bya bitunguru, za sereri, za tungurusumu n'ibindi, za tin, za romara, biza gutuma za mfungurwa zawe zigira akamoto keza, n'utuvuta twawe duke watekanye bigatuma bitakuzanira ingaruka mbi ku magara yawe. Ibintu rero byo gukiririka ukabona umwotsi uradumye mu isafuriya, ibitunguru birazigiye, umuceri urahinduye irangi urirabuye, ibyo byose n'ubumara abantu bakaba barihereza mu mavuta bobyirinda cyane rwose mu buryo bwose bushoboka, cyese gusa bakeneye kwiyamira kwa muganga. Inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150
yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu, kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye, hanyuma mukaca muronka ibyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyo cyose cyo kwisi biciye ku buhinga bwa WhatsApp, mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.